ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Murakoze inshuti bakunzi ba RPA kwita bisango ry'incamake y'ikiganiro humura jo kuri wa 27 ntwara n'ibihumbi 2020 incamake mugira mushikirizwe na jewe nyene Eloge Divin Remesha fashijwe mu buhinga bw'ivyuma na MS Steve Niyungeko. Umunyagihugu aheruka gutoga umugera wa corona mu gihugu ca Tanzania yaramaze iminsi 10 mu gihugu cy'u Burundi imbere yuko atoga umugera kuri wa 25 mu gihugu ca Tanzania. Nubwo biruko leta y'u Burundi bandanye isa n'ifisi ivyo igomba kunyegeza kubijanye n'ico kiza kubera amakuru dufise atumenyesha ko umushikiranganje Tadendi Kumana yoba yasavye umuhinga wa OMS ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi guhagarika inyigisho yari karaha abaganga bo muri Hwakaled kubijanye no gupima ico kiza. Isukari y'ihinguriro Susuma isigaye rumuzi wibuye mu ntara ya Gitega ahibonetse kugwa amafaranga 2000 ku kiro ni mu gihe igiciro cyashinzwe na leta ari amafaranga 2500 ku kiro. Abanyagihugu basaba leta gukora ico ishoboye kugira isukari iboneke na rijya bamwe mu bategetsi bajejwe urudandaza rw'iyo sukari badasiba kuvuga ku maradiyo kwihari kandi kuye mu gihugu cyose. Ikibazo cy'abana bo mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura cabaye abakayobera abahinga. Abo bana bagwirirana ku munsi naho nyene igipolisi naco kibahiga buhongo. Abanyagisagara babona ko nyabuna hageze ko leta ifata ingingo z'imperekeza ifatiye ku bituma abana baja mwibarabara. Bakunzi ba RPA ni hani make ikiganiro humura iragiye dohani sango igihe cy'isaha 11 mu kanya gato incamake muri mu gifaransa na Janvier ni nahatswe. Merci à Eloge Divin Remesha pour ce flash d'information en langue nationale. Bienvenue chers auditeurs au flash d'information en langue française. Le 13e cas dépisté positif au coronavirus en République unie de Tanzanie a séjourné une dizaine de jours au Burundi avant d'être diagnostiqué positif il y a 2 jours. Pendant ce temps, le gouvernement burundais semble toujours avoir un agenda caché au sujet de cette pandémie. Des sources fiables indiquent que le ministre de la Santé, Tadendi Kumana, aurait demandé la suspension d'une formation en dépistage du coronavirus organisée par un consultant de l'OMS à l'endroit du personnel soignant de l'hôpital Hwakaled. La pénurie du sucre de la société sucrière d'Omosososumo est devenue une préoccupation majeure dans la province Gitega. Dans les endroits où il est disponible, le kilo s'achète à 3000 francs burundais et plus, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 2500 francs burundais. La population demande au gouvernement de trouver une solution adéquate à cette pénurie, surtout que certaines des autorités chargées de la commercialisation du sucre prônent sans cesse la disponibilité de cette denrée alimentaire et en quantité suffisante dans le pays. Enfin, rebondissement du phénomène des enfants de la rue dans la municipalité de Bujumbura. La police procède régulièrement à l'opération de les chasser, mais sans succès. Pour les habitants de la capitale économique du Burundi, le gouvernement devrait d'abord penser à adopter des mesures d'accompagnement sur base des raisons qui poussent ces enfants à s'adonner à la rue. Et voilà, amis chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci pour votre aimable écoute. Prochain rendez-vous pour le magazine complet fixé pour 17h45. D'ici là, portez-vous bien.